Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru abajyatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibintu bikomeje kudogera mu Burundi. Mu mugambwe wa CNDD-FDD ibintu bikomeje kuyangara. Amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko abakomisari batatu bo mu mugambwe wa CNDD-FDD bamaze gutabwa mu mvuto bagirizwa umugambi wo gushaka gutembagaza General Neva. Ndasubiramwo. Amakuru yizewe arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu bagumyabanga ba CNDD-FDD aremeza yuko ibintu byayangaye. Ibihangange byo mu mugambwe wa CNDD-FDD birimo kuryana mu buryo bukomeye. Ubungubu abakomisari batatu bo mu mugambwe wa CNDD-FDD bamaze gutabwa mu mvuto bagirizwa umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva ndetse no gushyigikira Reverien Ndikuriyo. Amakuru arimo kuva muri CNDD-FDD aremeza yuko uyu mugambwe wamaze gucikamo ibice bibiri. Harimo igice gishyigikiye Reverien Ndikuriyo ndetse n'igice gishyigikiye umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye. Izi njyane zose zifatiye ku matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Bamwe barashyigikira Reverien Ndikuriyo, abandi bagashyigikira General Evariste Ndayishimiye. General Neva rero arimo gukora ibishoboka byose ngo yikize abatavuga rumwe nawe, cyane cyane abakomisari bashyigikiye Reverien Ndikuriyo ndetse na bamwe mu basirikare bakomeye mu Burundi bamaze kugaragaza yuko bari inyuma ya Reverien Ndikuriyo. Hari zuguru ikomeye cyane mu mugambwe wa CNDD-FDD. Ibi byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu idonido. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abasirikare b'u Burundi barenga 170 batawe mu mvuto bagirizwa kwanga kujya kurwana muri Kongo. Ubungubu bamerewe nabi cyane mu ntara ya Rumonge. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko barimo kuborezwa akagufa ndetse bamaze iminsi igera kuri 3 atabipfungurwa barimo kuronka, kuko igisirikare cy'u Burundi kirimo kubita abagambanyi ndetse n'abantu banze kurwanira igihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho aravuga yuko abasirikare 170 aribo batawe mu mvuto kuva mu kwezi guheze kwa kabiri. Bano basirikare bafungiwe mu Rumonge ndetse bagiyeyo basangayo abandi barenga 400 nabo bari baranze kujya kurwana muri Kongo. Amakuru rero aravuga yuko bano basirikare barimo gufatwa nabi cyane, barimo kuborezwa akagufa ndetse biravugwa yuko batatu muri bo bamaze kwitaba Imana. Muri aya makuru yacu rero iyi nkuru turaza kuyigaruka ko idonido ndetse tuze kurabira hamwe agahinda ndetse n'agashavu k'abasirikare b'u Burundi banze kujya kurwana muri Kongo. Ubungubu bakaba baratawe irya nino mu mabohero, aho bamwe batangiye kwitaba Imana kubera ubuzima bubi barimo gucamo muri za kasho irya nino ndetse no mu mabohero mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko inama yari ikomeye yagombaga guhuza M23 ndetse n'intumwa z'umuryango w'abibumbye itakibaye. Bwana Lawrence Kanyuka abinyujije ku rubuga rwa X yavuze yuko habayeho impinduka zo ku munota wa nyuma zatumye iyi nama yagombaga guhuza inzobere z'umuryango w'abibumbye n'abarwanyi ba M23 itakibaye. Muri aya makuru yacu turaza kuraba icyo bino bintu bisiguye.
Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu batangiye kwiyamiriza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Irya nino mu ntara za Rumonge, muri za Bubanza, muri za Cibitoke, muri za Ruyigi, muri za Rutana, muri za Muyinga, muri za Kirundo ndetse n'ahandi. Abanyagihugu bari mu myigaragambyo bamagana ubutegetsi bwa General Neva. Amakuru atugeraho aremeza ko igipolisi kirimo guta muri yombi abantu bose barimo kugaragaza agashavu kabo, bavuga yuko badashyigikiye ubutegetsi bwa General Neva. Abaturage mu Burundi baravuga yuko bamaze kurambirwa intwaro y'igikenye ya General Evariste Ndayishimiye. Baravuga yuko inzara irimo kwica abanyagihugu. Abanyagihugu baravuga yuko ibintu birimo kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Isukari yarabuze, igitoro cyarabuze, ndetse ubungubu kubona igitoro mu gihugu cy'u Burundi ni nko kubona umuzi w'urutare. Ibibazo byinshi cyane bihanze Burundi birimo gutuma abanyagihugu bigaragambya, bakavuga yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kugana mu manga ikomeye cyane. Abanyagihugu baravuga ko General Evariste Ndayishimiye arimo kuroha Burundi mu manga ikomeye cyane. Hari ibibazo byabaye akayobera bahinga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abanyagihugu nyarucari bobo barimo kujya kuryama atagufungura, ndetse abana barimo kwicwa n'inzara irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero biratuma abanyagihugu biyamiriza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Iyi nkuru rero nayo turaza kuyigaruka ko muri aya makuru yacu idonido. Niba utarafyonda subscribe, aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore, kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, ibintu birakomeye cyane mu mugambwe wa CNDD FDD. Hari bombora rikomeye cyane mu mugambwe wa CNDD FDD. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza yuko abakomiseri batatu bo mu mugambwe wa CNDD FDD baraye batawe mu mvuto, bagirizwa gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye, ndetse no gushyigikira Reveriyano Ndikuriyo mu matora azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ubungubu mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo gikomeye cyane mu mugambwe wa CNDD FDD. Ibihangange bibiri bikomeye mu Burundi birimo guhanganira umwanya wo kuzaserukira umugambwe wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Hari igihangange cyitwa Reveriyano Ndikuriyo, uyu nguyu niwe arongoye umugambwe wa CNDD FDD. Uyu nguyu kandi agomba guhangana mu buryo bukomeye na General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu niwe afite imbaraga nyinshi kubera ko ari ku butegetsi mu Burundi. Ariko amakuru yizewe atugeraho aremeza yuko abagumya banga benshi muri CNDD FDD ndetse n'abagenerali bakomeye mu Burundi bamaze rwose gushyigikira Reveriyano Ndikuriyo, aho bavuga yuko General Neva arimo koreka igihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi hari icyuka cyakwega nkwege hagati ya Reveriyano Ndikuriyo na General Evariste Ndayishimiye. Barapfa umwanya ukomeye cyane wo kurongora igihugu cy'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo amaze iminsi akora ibishoboka byose ngo yigarurire abagumyabanga ba CNDD FDD. Ndetse Reveriyano Ndikuriyo yabashije kubigeraho kuko abagenerali bakomeye mu Burundi bamaze kubwira General Neva yuko atagomba kuzongera kwiyamamaza. General Neva nawe arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yakwikiza Reveriyano Ndikuriyo. Mu minsi ishize Reveriyano Ndikuriyo bamuhaye isumu maze ajya kwivuza muri Kenya mu bitaro bya Aga Khan, akomereza i Dubai aho uburozi bwari bugiye kumwivugana. Kuri ubu ngubu kandi amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko Reveriyano Ndikuriyo yongeye kuremba mu buryo bukomeye, ndetse amakuru ya hafi arimo guturuka mu muryango wa Reveriyano Ndikuriyo akemeza yuko ashobora gusubira i Dubai kwivuza kubera yuko birimo gukekwa yuko yaba yongeye guhabwa uburozi bukomeye.
nyuma y'aho Reveriyano Ndikuriyo agaragarije yuko ashobora kurongora igihugu cy'u Burundi, General Neva yakoze ibishoboka byose ngo amwikize, ndetse biravugwa yuko akomeje gukora ibishoboka byose ngo amuhe uburozi bukomeye. Kuri ubu ngubu rero abagumyabanga ba CNDD FDD nabo bamaze gucikamo ibice bibiri. Hari igice gishyigikiye senateri Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'ikindi gice gishyigikiye umukuru w'igihugu General Neva. Amakuru akavuga yuko abashyigikiye Reveriyano Ndikuriyo aribo bafite ijambo rikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21, amakuru twamenye nuko ku masaha y'umugoroba abakomiseri batatu bo muri CNDD FDD batawe mu mvuto ku mabwiriza ya General Evaristo Ndayishimiye. Bano bakomiseri batawe mu mvuto bafatiwe muri hoteli imwe ikomeye cyane i Bujumbura. Hari amakuru avuga yuko bari barimo gukora inama ikomeye cyane igamije gushyigikira Reveriyano Ndikuriyo, ndetse ngo bari barimo gutegura imigambi igamije gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Amakuru rero aremeza ko bano bakomiseri bo muri CNDD FDD bamaze gutabwa mu mvuto, kandi ko harimo gukorwa amaperereza akomeye cyane ashobora rwose kurangira bagirijwe ibyaha bikomeye byo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Icyuka kibi ndetse n'icyuka cya kwega nkwege nibyo bikomeje kwimonogoza muri uyu mugambwe wa CNDD FDD. Biravugwa yuko ibombora riri muri CNDD FDD ndetse na zuguruzuguru irimo kugaragara mu bihangange mu gihugu cy'u Burundi bishobora gusambura uyu mugambwe wa CNDD FDD. General Neva arimo gukoresha imbaraga afite nk'umukuru w'igihugu maze agata mu mvuto abatavuga rumwe nawe ndetse n'abantu bose bigaragara yuko bashaka kuzashyigikira Reveriyano Ndikuriyo. Amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027 biragaragara yuko yatangiye gushyushya imitwe y'abagumyabanga mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko aya matora azaba mu gihugu cy'u Burundi birimo kugaragara yuko ashobora kuzateza injyane zikomeye, kubera ko gushika ubu ngubu mu mwaka w'ibihumbi 2025 injyane zaratanguye muri CNDD FDD, ndetse biravugwa yuko General Neva ashobora gukoresha imbonerakure ndetse agakoresha n'igipolisi cy'u Burundi mu guteza imidugararo mu gihugu cy'u Burundi. Hari n'amakuru avuga yuko Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abajenerali bamushyigikiye nabo baba barimo gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Neva babinyujije muri kudeta. Ngo biragaragara yuko General Neva rwose atazemera kuva ku butegetsi, ndetse ngo yiteguye gukora ibishoboka byose ngo atsinde amatora. Biravugwa rero ko abasirikare ndetse n'ibihangange byo muri CNDD FDD byaba birimo gutegura imigambi ikomeye cyane yo guhirika General Neva. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ni imiborogo ikomeye cyane y'abasirikare batawe mu mvuto bagirizwa ko banze kujya kurwana muri Kongo. Amakuru dufite nuko mu cyumweru gishize abasirikare barenga 170 batawe mu mvuto bakajyanwa mu mabohero mu gace ka Rumonge. Bano basirikare barimo gutabaza ndetse biravugwa yuko bamerewe nabi cyane. Barimo gukorerwa iyicarubozo rikomeye cyane, barimo kuborezwa kagufa, ndetse amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare batatu bamaze kwitaba Imana kubera ibikorwa barimo gukorerwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Hari amakuru avuga yuko aba basirikare bamaze iminsi 3 bataronka ibipfungurwa, ndetse bano basirikare ngo barimo gukorerwa iyicarubozo rikomeye cyane. Biravugwa yuko bamwe bagiye bacomekwa ku mashanyarazi, abandi bagakubitwa inyundo mu mavi, ndetse amakuru akavuga yuko bamwe bagiye bavanwamo ibice by'irondoka kugira ngo bibere akarorero abandi basirikare banze kujya kurwana muri Kongo.
Hari amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yavuze yuko bano basirikare barimo gukorerwa ibikorwa bibi cyane. Biravugwa yuko bimwe mu bice by'irondoka byabo byamaze kuvanwaho, ndetse bikavugwa yuko abandi nabo barimo gukorerwa iyicarubozo ryo ku rwego rwo hejuru ririmo gukorwa n'inzego z'iperereza mu gisirikare cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko abasirikare banze kujya kurwana muri Kongo ngo baba bashyigikiye Agathon-Rwasa, ndetse ngo bakaba ari abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Igisirikare kivuga yuko umusirikare wese wanze kujya muri Kongo ngo bigaragara yuko arimo kurwanya ubutegetsi bwa Gitega, ndetse ngo agomba gufatwa nk'undi mwanzi wese w'igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru ateye ubwoba arimo kuva muri Rumonge yerekana ko bano basirikare bari hagati y'urupfu n'umupfumu, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko niba nta gikozwe ngo bano basirikare babe barengerwa, nta kabuza abandi benshi nabo baraza gukomeza kwitaba Imana bazize ibikomere batewe n'igisirikare cy'u Burundi kirimo kubakorera iyicarubozo, itotezo ndetse n'agacinyizo barimo gukorerwa bagirizwa ko ari abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Kuva intambara ya Kongo ndetse n'abarwanyi ba M23 yatangura, Abarundi bakohereza abasirikare muri Kongo. Abasirikare barenga 400 baratawe mu mvuto bagirizwa kwanga kujya kurwana muri Kongo. Bano basirikare babayeho nabi cyane, ndetse amakuru aravuga yuko abarenga 13 bamaze kwitaba Imana kubera kondisiyo mbi cyane bafunzwemo. Amakuru akavuga yuko General Neva yatanze ibwiriza ryemeza yuko nta musirikare agomba kurya kabiri ku munsi. Barya rimwe ku munsi kandi bagahabwa agakombe k'imvungure, ni ukuvuga bya bigori bitetse nabi cyane, ndetse bikavugwa yuko ibi bigori biba byaramunzwe mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko aba basirikare bamaze rwose gutakaza icyizere cyo kongera gusubira mu miryango yabo. Amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi amaze iminsi yandikira General Neva, ndetse yandikira urongoye igisirikare cy'u Burundi ari we General Prime Niyongabo ngo barebe ko barengera bano basirikare barimo kugirirwa nabi mu gace ka Rumonge. Gusa biragaragara yuko ubutegetsi bwa Gitega ntacyo bwiteguye gukora ngo burengere bano basirikare, kubera ko ubutegetsi bwa Gitega n'ubundi ari bwo burimo kubagirira nabi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi nuko abaturage batangiye kugumuka ku butegetsi bwa General Neva. Irya nino mu gihugu cy'u Burundi abaturage batangiye gukora imyigaragambyo bavuga yuko bamagana ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Abigaragambya baratondagura ibyago bikomeye cyane biri mu Burundi kandi ngo birimo guterwa n'ubutegetsi bwa General Neva. Abanyagihugu baravuga yuko inzara imeze nabi mu gihugu cy'u Burundi. Baravuga yuko ibibazo bikomeye cyane by'ubutunzi birimo koreka igihugu cy'u Burundi mu manga ikomeye cyane. Abanyagihugu baravuga yuko barimo kubaho nabi cyane mu gihugu cyabo, mu gihe General Neva n'ibindi bihangange byo muri CNDD FDD bikomeje gusahura itunga ry'igihugu. Hari amakuru avuga yuko General Neva yaguze inyubako zikomeye cyane mu gihugu cy'Ububirigi, ndetse abana ba General Neva bakaba baraguze amazu abarirwa mu mamiliyoni 80 y'amadolari y'amanyamerika mu gihugu cy'Ububirigi. Ibingibi kandi biriyongeraho amasosiyete y'ubucuruzi y'umugore wa General Neva akomeje kwikubira amasoko yose yo mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero bikagaragara yuko ari itonesha ndetse na kamwana wa mama birimo kugaragara mu butegetsi bwa General Neva. Mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, muri za Rumonge, muri za Muramvya, muri Bujumbura, muri Cibitoke ndetse no mu ntara za Cankuzo, abaturage barimo kwigaragambya. Baravuga yuko barimo kwamagana ubutegetsi bw'igikenye bwa General Neva, ndetse amakuru atugeraho aravuga yuko abasirikare n'abapolisi barimo guta mu mvuto umunyagihugu wese birimo kugaragara yuko arimo kwamagana ubutegetsi bw'igikenye bwa General Evariste Ndayishimiye. Biragaragara yuko intwaro ya General Neva iri mu marembera. Abanyagihugu batangiye kwamagana ubutegetsi bwa General Neva, ndetse baravuga yuko inzara imeze nabi cyane mu gihugu cy'u Burundi.
Abaturage baravuga yuko hari ibibazo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Isukari yarabuze, igitoro cyarabuze, ndetse ngo hari ibibazo bikomeye cyane birimo kugenda byugariza abanyagihugu nyarucari mu Burundi. Ibi byose rero ngo biragaragara yuko CNDD-FDD ntacyo irimo kubikoraho. Ikigaragara nuko ngo ubutegetsi bwa General Neva bwamaze gutsindwa, ngo bwananiwe gutunganiriza abenegihugu bose, ngo ni ubutegetsi burimo abasuma benshi cyane barimo kugenda bikubira umutungo w'igihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibintu byongeye kudogera hagati y'abarwanyi ba M23 n'abasirikare b'u Burundi. Nyuma y'aho inyeshyamba za M23 zitanze nyirantarengwa y'amasaha 48 ku basirikare b'u Burundi ngo babe bavuye mu gisagara cya Uvira, ubungubu noneho ibintu byabaye bibi cyane. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 22 indege z'igisirikare cya Kongo ndetse n'indege z'igisirikare cy'u Burundi zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura maze zikarasa ku barwanyi ba M23 mu bice bya teritwari ya Mwenga ndetse no mu bice bya Minembwe. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 22 ibintu birakomeye cyane, urugamba rwambikanye. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC bamaramaje barimo kurasa ku nyeshyamba za M23 mu buryo bukomeye cyane, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko na drone z'intambara nazo zirimo gukoreshwa muri runo rugamba. Abarwanyi ba M23 nabo basohoye itangazo bateguza ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ko baza kubona yimbwa yaboneye ku mugezi kubera ibikorwa byabo bakomeje byo kwica abanyamurenge. Mu itangazo rikomeye M23 yahise isohora iravuga yuko indege z'intambara zirimo kurasa mu gace ka Minembwe. Indege z'intambara zirimo na drone zo mu bwoko bwa CH4 zirimo kurasa muri teritwari ya Mwenga mu bice bya Itombwe. Ndetse M23 mu itangazo yasohoye iravuga yuko itakibashije kwihanganira ibi bikorwa by'ubushotoranyi ndetse n'ubwicanyi birimo gukorwa n'Abarundi ndetse na FARDC. Ku munsi w'ejo M23 yari yatangaje yuko itakibashije kwihanganira ibikorwa by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'abasirikare b'u Burundi, FARDC ndetse n'abazarendo mu bice bya Uvira. M23 ikaba yaratanze nyirantarengwa y'amasaha 48 ku basirikare b'u Burundi ngo babe bazinze utwabo bave mu gisagara cya Uvira. Ako kugira ngo babikore rero Abarundi nabo batangije iyindi ntambara ikomeye cyane. Ahubwo Abarundi kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 22 bongeye gukoresha ubutaka bw'u Burundi mu kurasa ku nyeshyamba za M23. Amakuru tumaze kumenya nuko ibitwaro birasa mu ntera ndende bishinze mu gihugu cy'u Burundi bimaze kurekura urufaya rw'amabombe byerekeza muri teritwari ya Mwenga. Ndasubiramwo, igisirikare cy'u Burundi kirimo kurasa kuri M23 gikoresheje intwaro zishinze mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ngo ni ibikorwa by'ubushotoranyi bikomeye cyane birimo gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Bamwe mu bigweza ivya politike barabona yuko ubutegetsi bwa Gitega bwaba burimo kwikwegera akarambaraye kubera ko M23 nayo ishobora kurakara maze igatangira kurasa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko ibisase biremereye cyane birimo kuraswa bivuye mu Burundi. Bino bisase birimo kuraswa ku butaka bwa Kongo. Ibingibi rero ngo ni agasomborotso gakomeye cyane k'igisirikare cy'u Burundi ku barwanyi ba M23. Indege nyinshi cyane zirimo Sukhoi Su-25 za kajugujugu z'intambara ndetse na za drone zo mu bwoko bwa CH4 zose zirimo guhagurukira i Bujumbura maze zikarasa ku barwanyi ba M23 ku butaka bwa Kongo.
Amakuru rero akemeza yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutanga amabwiriza ku basirikare bacyo bari muri Uvira, abari mu bice bya Itombwe muri teritwari za Mwenga ndetse na Fizi, ko bagomba kurwana umuhenerezo ndetse ko bagomba gutsinda izi nyeshyamba za M23. Ibintu rero byabaye bibi cyane hagati y'u Burundi na zino nyeshyamba za M23. Ni nyuma y'aho ibiganiro byahuje intumwa z'ubutegetsi bwa Neva ndetse n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma, ibi biganiro byagonze urukuta. Ubutegetsi bwa Gitega bwanze kubahiriza ibyo bwari bwemereye abarwanyi ba M23. Nk'uko nagiye mbibabwira, ibiganiro byahuje General Prime Niyongabo ndetse n'intumwa za M23 mu mujyi wa Goma byari byemeje yuko abarundi bagomba kuvana abasirikare babo muri Kongo. Nyuma yuko General Prime Niyongabo ndetse na General Ildefonse Habarurema arongoye iperereza mu gihugu cy'u Burundi bamaze kuganira n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma, maze M23 nayo ikemera kurekura abasirikare b'u Burundi barimo General Muzinga ndetse n'abakoloneli batatu bari barafatiwe ku rugamba. Ubutegetsi bwa Gitega bwahinduye imvugo ndetse buhita butegeka yuko abarundi bakomeza kurwana muri Kongo. Ku igenekerezo rya 20, ubutegetsi bwa Gitega bwongeye kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo barenga 4,500. Ibingibi rero byashavuje cyane abarwanyi ba M23 babona yuko ubutegetsi bwa Gitega bwababeshye kandi yuko nta kintu na kimwe bwigeze bukora kugira ngo bwerekane yuko burimo gushaka kubana neza na zino nyeshyamba. Abarwanyi ba M23 rero nabo batanze gasopo ku basirikare b'u Burundi. Batanze nyirantarengwa y'amasaha 48 kugira ngo abasirikare b'u Burundi bave mu gisagara cya Uvira, ngo nibitaba ibyo izi nyeshyamba za M23 ziratangiza ibitero karahabutaka bigamije kwigarurira kino gisagara. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko umuriro ugiye kwaka mu gisagara cya Uvira. Ndasubiramwo, umuriro ugiye kwaka mu gisagara cya Uvira. Hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu mujyi wa Uvira. General Evaristo Ndayishimiye yamaze gutegeka abasirikare b'u Burundi ko bagomba kurwana umuhenerezo ndetse ko nta musirikare n'umwe w'u Burundi wemerewe gusubira inyuma. Amakuru yizewe aremeza yuko amabwiriza yamaze gutangwa ndetse igisirikare cy'u Burundi ngo kikaba kigomba kwegukana intsinzi byanga bikunda. Abarundi ngo bagomba kurwana umuhenerezo maze bakabuza M23 kwinjira mu gisagara cya Uvira, kubera ko ngo M23 niramuka yigaruriye aka gace ka Uvira ngo biraza gushyira mu byago bikomeye cyane umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo kurwana intambara ikomeye cyane yo kubuza M23 kwegera umupaka w'u Burundi, ngo mu gihe M23 yaba yigaruriye agace ka Uvira byaba bisiguye yuko umutekano w'u Burundi uri mu kaga gakomeye, ndetse ngo M23 ishobora no gufasha abarwanyi ba Red Tabara maze bakinjira mu gisagara cya Bujumbura. General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi ndetse na General Prime Niyongabo arongoye igisoda cy'u Burundi batanze amabwiriza akomeye ku basirikare b'u Burundi. Bababwiye yuko bagomba kurwana umuhenerezo, ngo bagomba gukoresha intwaro zose zishoboka, bakarwana mu buryo bwose bushoboka kugira ngo barengere umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Intambara ngo bagiye kurwana mu gace ka Uvira ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo yose ngo ni intambara yo kurengera igihugu cy'u Burundi, ngo ni intambara yo kubuza bano barwanyi ba M23 gusatira umupaka w'u Burundi. Ngo baramutse bagitsinzwe rero nta kabuza umutekano w'u Burundi wahita ujya mu kaga, kandi M23 nayo ngo ishobora gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwihorera ku gihugu cy'u Burundi.
ubu ngubu rero General Neva arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe yuko zino nyeshyamba za M23 rwose zitakomeza gusatira umupaka wa Uvira, kubera ko M23 niramuka yigaruriye kino gisagara, ubutegetsi bwa Gitega buraza kubaho bufite ubwoba. Buraba bugiye guturana n'umwanzi wabwo, kandi buraba bugiye guturana n'umuntu bwabeshye, kuko ubutegetsi bwa Gitega bwabeshye M23 ko rwose batazigera bongera kurwanira muri Kongo, kandi ko bagiye gucyura abasirikare babo, ariko General Neva ntabwo yigeze abikora. Kugeza ubu turiko turavugana rero, urugamba rwambikanye indege z'intambara za FARDC, indege z'abarundi ndetse na za drone zo mu bwoko bwa CH4 zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu bice bya Murenge. Amakuru arimo kutugeraho avuye hariya i Murenge aremeza neza ko ibintu bikomeye cyane. Abanyagihugu barimo gupfa, ubutegetsi bwa Kongo buriko burica abasivile. Mu itangazo M23 yasohoye yavuze yuko ibikorwa birimo gukorwa n'abarundi na FARDC ari jenoside irimo gukorerwa abanyamurenge. M23 mu itangazo ryayo yashyize ahagaragara yavuze yuko rwose itagiye kwihanganira bino bikorwa, ahubwo ko igiye gukora ibishoboka byose igahagarika bino bikorwa by'ubwicanyi birimo gukorwa na FARDC n'abarundi mu bice bya Minembwe, muri teritwari za Fizi, muri Mwenga ndetse no mu misozi ya Uvira. Kugeza ubu rero M23 yari yatanze nyirantarengwa y'amasaha 48 kugira ngo abarundi babe bavuye mu gisagara cya Uvira, ariko kugeza ubu ngubu abarundi baryamiye amajanja. Ni ikimenyetso cyerekana yuko imirwano ikomeye cyane igiye kubera muri kariya gace. Mu yandi makuru kandi M23 iramagana imiryango mpuzamahanga irimo nka Amnesty International ikomeje gutangaza amakuru y'ibinyoma avuga yuko abaturage benshi cyane bapfuye muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ko bishwe n'abarwanyi ba M23. Mu itangazo M23 yasohoye yamaganiye kure ibirimo gutangazwa n'iyi miryango mpuzamahanga ivuga yuko abasivile bapfuye kandi bishwe na M23. M23 iravuga yuko iyo mibare ari rementanya, ndetse yuko abasivile bose bapfuye ari bake cyane kandi bishwe n'abazarendo na FARDC mu mirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo. Bwana Lawrence Kanyuka avugira M23 yabiteye utwatsi rwose, avuga yuko ibingibi ari uguharabika abarwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 bamaze gutanga nyirantarengwa y'amasaha 48 ku gihugu cy'u Burundi ngo kibe cyavanye abasirikare bacyo mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, inyeshyamba za M23 zimaze gutanga nyirantarengwa y'amasaha 48 zimaze kuyaha igisirikare cy'u Burundi ngo kibe cyamaze kuva mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bamaze guteguza igisirikare cy'u Burundi ko nyuma y'ayo masaha inyeshyamba za M23 zigomba gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Ni nyuma kandi yaho ubutegetsi bwa Gitega bwari bukomeje kohereza abasirikare benshi muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko ibintu bikomeje kuyangana mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko General Evariste Ndayishimiye arimo kwikanga igiti n'ibuye. Biravugwa yuko ashobora kwicwa. Hari abasirikare barimo gutegura umugambi ukomeye cyane ushobora kugandagura General Evariste Ndayishimiye. Muri iyi minsi mu gihugu cy'u Burundi harimo kugaragara icyuka cya kwega nkwege hagati y'ibihangange bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko abajenerali bakomeye bamaze kurambirwa intwaro ya General Evariste Ndayishimiye, ndetse hari icyuka cy'intambara hagati ya General Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD.
birimo kuvugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo yongeye kuremba mu buryo bukomeye cyane, ndetse biravugwa yuko General Neva ariwe yaba yamuhaye isumu itaraza. Amakuru akavuga yuko ibihangange byo mu butegetsi bwa Gitega birimo kumaranira umwanya wo kuzarongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Biravugwa rero ko Reveriyano Ndikuriyo afatanije n'abajenerali bakomeye mu Burundi nabo barimo guhiga bukware General Evariste Ndayishimiye. General Neva nawe arimo guhiga bukware Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru akavuga yuko bino bihangange birimo gukorana uruhigi rukomeye cyane, ndetse ko buri wese arimo gushaka gusoroma amagara y'undi. Ibi byose rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko inyeshyamba za M23 zanezerewe cyane no kuba zatumiwe mu biganiro i Doha muri Qatar. Emiri wa Qatar yatumiye abarwanyi ba M23 mu biganiro bigamije kubahuza n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Inyeshyamba za M23 zemeje aya makuru ndetse zitangaza ko ziteguye kujya mu biganiro i Qatar. Amakuru aremeza yuko nyuma y'ibiganiro byahuje Perezida Kagame, Perezida Tshisekedi ndetse na Emiri wa Qatar, ubungubu ubutegetsi bwa Qatar burimo kubona neza ko bagomba kuganira byanze bikunze na zino nyeshyamba za M23. Ese bizagenda bite? Ese Tshisekedi yaba yaremereye umwami wa Qatar ko azaganira na zino nyeshyamba za M23? Yakunze kuvuga ko ari ibikonoshwa birimo ubusa, yakunze kuvuga ko ari ibikoresho by'igihugu cy'u Rwanda. Ese Tshisekedi yaba yemeye kuva ku izima noneho akaganira na zino nyeshyamba? Ibingibi rero nabyo turaza kubirabira hamwe muri aya makuru yacu idonido. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko Perezida Tshisekedi wa Kongo ku munsi w'ejo yongeye kwikoma igihugu cy'u Rwanda ubwo yari ari mu gihugu cya Namibia yitabiriye irahira rya Perezida wa Namibia. Amakuru atugeraho aravuga ko Tshisekedi akomeje kampanye yiwe yo gusaba ibihugu bya Afurika kumushyigikira maze ngo akarwanya igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo cyateye Kongo ndetse ko aricyo gifasha abarwanyi ba M23. Ku munsi w'ejo Tshisekedi yagaragaye mu murwa mukuru wa Namibia, ndetse Tshisekedi yabonanye n'abakuru b'ibihugu bya Afurika bari bitabiriye umuhango wo kurahira kwa Perezida wa Namibia. Amakuru akemeza yuko Tshisekedi akomeje gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda ndetse ko akomeje kugenda aruharabika irya nino. Tshisekedi akomeje gusaba ibihugu bya SADC ko byamushyigikira bikamwoherereza abandi basirikare b'abakomando maze ngo bagacana umuriro ku nyeshyamba za M23. Ndetse yemwe Tshisekedi akomeje gukwirakwiza umugambi wiwe avuga yuko agamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu idonido. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Generali wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Generali Masunzu wari woherejwe kurwanya M23 ubungubu batangiye kumwita umugambanyi. Biravugwa ko Generali Masunzu yaba ari umugambanyi ndetse ko arimo gukorana na Generali Makenga. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ku nshuro ya mbere nyuma yaho M23 yigaruriye umujyi wa Goma, Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume wari umuvugizi wa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru yongeye kugaragara mu bimenyesha makuru. Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume ku igenekerezo rya 21 yagaragaye mu bice bya Beni aho yaganiriye n'abamenyesha makuru. Njike Kayiko Guillaume yongeye kwikoma M23 avuga yuko M23 irimo kwerekeza muri Walikale kandi ko ishaka kwigarurira ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Alpha Mines. Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume agaragaye nyuma y'iminsi myinshi, ndetse hari amakuru yavugaga yuko yari yafungiwe mu kigo cya MONUSCO muri Goma.
Hari amakuru kandi avuga yuko MONUSCO yaba yarakoranye na M23 ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi kugira ngo generali wa FARDC wari wafungiwe i Goma ndetse na generali w'u Burundi ariwe generali Muzinga barekurwe, ndetse muri kuno kurekura abasirikare bakomeye hakaba hararekuwemo na Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume. Ibyaya makuru rero nabyo turaza kubigaruka ko idonido. Niba utarafyonda subscribe rero aka ni akaryo keza ko kugira ngo umanuke munsi y'iyi video maze urabe ahanditse ijambo subscribe canke sabone maze ufyonde ko fyonda no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, amakuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko abarwanyi ba M23 bamaze gutanga nyirantarengwa ku basirikare b'u Burundi bari muri Uvira. M23 imaze gutanga amasaha 48 kugira ngo abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira babe bamaze kuzinga utwabo basubire mu gihugu cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 barateguza abasirikare b'u Burundi n'abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC ko bagomba gutumuka bakava mu mujyi wa Uvira. M23 iravuga ko ibirimo kubera mu mujyi wa Uvira ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje cyane. M23 iravuga ko abasirikare b'u Burundi barimo gufatanya na FARDC ndetse n'abazarendo mu kugirira nabi abaturage mu gace ka Uvira. Ibingibi rero ngo ni ibintu izi nyeshyamba za M23 zitakibashije kwihanganira. M23 ikaba yamaze gutanga ultimatum ku gisirikare cy'u Burundi, abazarendo ndetse na FARDC ko bagomba kuva muri kariya gace ka Uvira mu kiringo cy'amasaha 48. Nyuma yaho M23 iravuga yuko igiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwigarurira umujyi wa Uvira ndetse no gushyira iherezo ku bwicanyi, ibikorwa by'ububandi, ubusahuzi n'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'abarundi, abazarendo ndetse na FARDC. Izi nyeshyamba za M23 zitanze nyirantarengwa ku basirikare b'u Burundi ngo bave mu mujyi wa Uvira. Nyuma yaho ubutegetsi bwa Gitega bwari bukomeje kurungika abasirikare benshi mu mujyi wa Uvira. Nkuko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse ku munsi w'ejo, hari amakuru yizewe yemeza ko ku igenekerezo rya 20 abasirikare b'u Burundi barenga 4,500 bajabutse umupaka w'u Burundi bakerekeza muri Kongo. Bivugwa yuko u Burundi bwabohereje kugira ngo bajye gufasha abasirikare ba Kongo kurwanya inyeshyamba za M23. Amakuru kandi akavuga yuko abarundi bakomeje kwijandika mu byaha by'ubwicanyi, ubugizi bwa nabi ndetse no gukubagura abigeme birimo kubera mu gisagara cya Uvira. M23 rero ikaba yamaze kubaha gasopo ndetse ikaba yabamenyesheje yuko mu kiringo cy'amasaha 48 bagomba kuba basubiye iwabo. Bitaba ibyo M23 igatangiza ibitero simusiga bigamije kwigarurira igisagara cya Uvira. Amakuru atugira ko aremeza ko umuriro ugiye kwaka muri Uvira. Igihe cyose M23 yagiye itanga nyirantarengwa byakurikiwe nuko yigaruriraga ibice yabaga yatanzemo nyirantarengwa. Ngira ngo murabyibuka neza bijya gutangira byatangiriye ku mujyi wa Goma. Abarwanyi ba M23 batanze nyirantarengwa ku basirikare ba FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo n'inyeshyamba za FDLR. M23 yabahaye nyirantarengwa yo kuba bamaze kuva mu mujyi wa Goma bakerekeza kuri Stade d'Unité. Nyuma yaho rero M23 yahise yigarurira umujyi wa Goma. Murabyibuka kandi ubwo M23 yerekezaga mu mujyi wa Bukavu yari yamaze gutanga nyirantarengwa y'amasaha make cyane ku basirikare ba Kongo ndetse n'abarundi. Nyuma yaho M23 yahise yigarurira umujyi wa Bukavu. Kuri iyi nshuro rero abarwanyi ba M23 bongeye gutanga nyirantarengwa y'amasaha 48 mu mujyi wa Uvira.
nta gushidikanya rero ibigiye gukurikiraho nuko umuriro ugiye kwaka. M23 igiye kugaba ibitero bikomeye bigamije kwigarurira umujyi wa Uvira. Mu gihe abarundi baba bakomeje gutsimbarara ntibave muri Uvira, amakuru arimo kongeraho aravuga yuko imirwano ikomeye cyane yabigiye kubura muri kariya gace. Hari amakuru avuga yuko urugamba rugiye kwambikana muri Uvira. Biravugwa yuko abarundi bakomeje gukomeza umutsi ndetse bakaba batsimbaraye bavuga ko byanga bikunda bagomba guhangana na zino nyeshyamba za M23. Amakuru arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko abarundi bamaze gufata umwanzuro wo kuguma muri Uvira ndetse ngo bakaba biteguye guhangana na zino nyeshyamba za M23. Ibingibi rero birerekana yuko urugamba rugiye gukomera ndetse ko hagiye kuba imirwano ikomeye cyane, ivumbi rigatumuka. Mu minsi ishize ubutegetsi bwa Gitega bwari bwatangiye kumvikana n'abarwanyi ba M23 kugira ngo M23 irekure abasirikare b'u Burundi yari yafatiye ku rugamba. M23 rwose yari yatangiye no kubikora kuko yarekuye General Muzinga w'igisirikare cy'u Burundi wari wafatiwe mu mujyi wa Goma. M23 kandi yarekuye abakoloneli 3 b'igihugu cy'u Burundi bari bafatiwe mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Icyo gihe ibiganiro byari byahuje ubutegetsi bw'u Burundi n'abarwanyi ba M23. Amakuru twamenye nuko M23 yari yasabye ko abasirikare b'u Burundi bava muri Kongo vuba na bwangu. Ubutegetsi bwa Gitega bwari bwabyemeye maze nabwo busaba M23 gukora ibishoboka byose ntihazagire umwanzi utera igihugu cy'u Burundi avuye mu bice bya Kongo bigenzurwa na bano barwanyi. Icyo gihe ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'u Burundi baba bavuga inyeshyamba za Red Tabara bivugwa yuko zaba zikorana na M23. Mu biganiro byahuje ubutegetsi bwa Gitega na M23 bikabera mu mujyi wa Goma, ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwemeye gucyura abasirikare babwo. M23 nayo yari yemereye abarundi kwizakora ibishoboka byose Red Tabara ntitere u Burundi ivuye muri Kongo ndetse ko M23 yari yijeje ubutegetsi bwa Gitega ko nta mwanzi uzatera u Burundi avuye mu bice bigenzurwa na M23 muri Kongo. Nyuma yago rero ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kurenga kuri aya masezerano bukomeza kohereza abasirikare benshi muri Kongo, ndetse amakuru yizewe akemeza yuko General Neva nyuma yo kwakira General Muzinga n'abakoloneli biwe ibintu byarahindutse maze akomeza gukorana n'ubutegetsi bwa Kongo hagamijwe kugaba ibitero kuri zino nyeshyamba za M23. General Neva akomeje kohereza abasirikare muri Uvira. Ibingibi rero byarakaje cyane inyeshyamba za M23 none zimaze gutanga nyirantarengwa y'amasaha 48 kugira ngo abarundi babe bavuye mu gisagara cya Uvira, nibitagenda bityo nta kabuza barakozanyago mu buryo bwa gisirikare. Hashize iminsi abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC barimo kugenzura igisagara cya Uvira. Abarwanyi ba M23 nabo bamaze iminsi bari mu micungararo y'igisagara cya Uvira, ariko kuri iyi nshuro noneho biragaragara yuko imirwano igiye gukomera, urugamba rugiye kwambikana muri Uvira. M23 iravuga yuko yambariye urugamba kandi ko byanga bikunda igomba gushyira iherezo ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'abarundi na FARDC mu gisagara cya Uvira. Ikigaragara nuko intambara igiye kurota, hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Ndababwiza ukuri ko ivumbi rigiye gutumuka hariya mu gisagara cya Uvira. Reka rero tuve muri Uvira tugaruke ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu Burundi nuko General Evariste Ndayishimiye ashobora kwicwa. Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye baba barimo gutegura kudeta yo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva.
Muri iyi minsi harimo kugaragara icyuka cya kwega nkwege mu bihangange biri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane hagati ya General Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi ndetse na Colonel Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD. Amakuru yizewe arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu bagumyabanga ba CNDD-FDD aremeza neza ko amatora azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027 yatangiye gushyushya imitwe y'abagumyabanga. Bamwe mu bagumyabanga baravuga yuko bazashyigikira General Evariste Ndayishimiye, abandi bakavuga yuko bazashyigikira Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Ibingibi rero byatumye bino bihangange bibiri byo muri CNDD-FDD bitangira kuryana, ndetse amakuru akavuga yuko abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bamaze rwose kugaragaza yuko bazashyigikira Colonel Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD. Abasirikare bakomeye mu Burundi ndetse n'abagumyabanga bo muri CNDD-FDD bavuga ko General Neva yatwaye nabi cyane igihugu cy'u Burundi. Ku ntwaro ya General Neva Uburundi bwarasubiye inyuma mu buryo bugaragara, abanyagihugu babayeho nabi cyane, itunga ry'igihugu ryasubiye inyuma, abaturage babayeho nabi ndetse barimo kwicira isazi mu maso, inzara irimo kuvuza ubuhuha mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare bakomeye mu Burundi ndetse n'abagumyabanga n'abagwizatunga basanzwe bashyigikira umugambwe wa CNDD-FDD bavuga yuko General Neva yoretse igihugu cy'u Burundi mu manga ikomeye cyane, ndetse ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu bikomeje kunegekaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Muri iyi minsi rero General Neva arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yakwikiza Reveriyano Ndikuriyo, bigaragara ko azamubangamira cyane muri aya matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Amakuru atugeraho aremeza yuko Reveriyano Ndikuriyo yongeye kuremba mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko General Neva yaba yamuhaye isumu. Hari ayandi makuru kandi yemeza yuko Reveriyano Ndikuriyo nawe arimo guhiga nabi cyane General Neva. Reveriyano Ndikuriyo nawe yashyizeho itsinda ry'abasirikare bagomba gukurikirana ibikorwa bya General Neva, ndetse bikavugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo afatikanije n'abasirikare bakomeye mu Burundi baba barimo gutegura umugambi wo kugandagura General Neva cyangwa se bakamutembagaza ku butegetsi bwiwe. General Neva rero muri iyi minsi afite ubwoba bwinshi, ndetse ubwo yarongoraga inama y'umutekano mu gihugu cy'u Burundi yabwiye abasirikare ko abizi neza ko bafite umugambi wo kumugandagura. Iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane umukuru w'igihugu yaratangarije imbere y'abasirikare. Yababwiye ko abizi neza ko bafite umugambi wo kumwica, ndetse ko ibyabo byose yamaze kubitahura. Muri iyi minsi biravugwa yuko General Evariste Ndayishimiye afite ubwoba bwinshi, ndetse biravugwa yuko abajenerali bakomeye mu Burundi batishimiye inyifato ya General Neva ndetse n'ibikorwa byiwe byo kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ibingibi nabyo ngo byamukururiye abanzi benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Bikavugwa yuko abasirikare bakomeye bamaze kumuvako rwose, bamaze kugaragaza yuko General Neva atari umugabo ubushitse uzaramutswa igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ibingibi rero birimo gutuma General Neva akora ibishoboka byose ngo arebe ko yakwivugana Reveriyano Ndikuriyo. Ku rundi ruhande Reveriyano Ndikuriyo nawe arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe yuko yakwivugana Ndayishimiye cyangwa se agakoresha igisirikare cy'u Burundi maze bakamutembagaza ku butegetsi bwiwe. Bivugwa kandi ko ubutegetsi bwa Tanzania butishimiye intwaro ya General Neva kubera ko General Ndayishimiye yafunze General Bunyoni, kandi bikavugwa yuko inyungu zose z'igihugu cya Tanzania ndetse n'amasosiyete y'ubucuruzi ya Jakaya Kikwete wahoze arongoye Tanzania byari birimo ukuboko gukomeye cyane kwa General Guillaume Bunyoni.
Kuba rero ubutegetsi bwa Gitega bwarafunze Bunyoni ngo byahombeje cyane amasosiyete ya Jakaya Kikwete, ndetse ubutegetsi bw'u Burundi bwatangiye kwiyenza kuri Kikwete aho bafunze amasosiyete yiwe yacuruzaga igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ngo byatumye igihugu cya Tanzania gitangira gufata nabi ubutegetsi bwa General Neva. Hari amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Tanzania nabwo rwose bwaba bushyigikiye Reveriyano Ndikuriyo, ndetse ko inzego z'ubutasi muri Tanzania nazo ngo zaba zirimo gushyigikira mu buryo bw'ibanga uyu mugabo Reveriyano Ndikuriyo. Muri iyi minsi Reveriyano Ndikuriyo niwe ahagarariye inyungu z'amasosiyete yo muri Tanzania, cyane cyane amasosiyete ya Jakaya Kikwete wigeze kurongora igihugu cya Tanzania. Kuba rero CNDD FDD ndetse n'ubutegetsi bwayo ngo baragiye babangamira cyane inyungu za Tanzania, cyane cyane inyungu za Kikwete, ngo ni ibintu byaba birimo gushyira mu kaga ubutegetsi bwa General Evaristo Ndayishimiye, ndetse akaba arimo kwikanga igiti n'ibuye ko umunota ku wundi ashobora gutembagazwa ku butegetsi, ndetse abajenerali bakomeye mu Burundi bakaba rwose baragaragaje yuko batamushyigikiye kongera kwiyamamaza kurongora igihugu cy'u Burundi. Mu yandi makuru arimo kuvugwa nuko M23 yemeje yuko yatumiwe i Doha muri Katari mu biganiro bigamije kuyihuza n'ubutegetsi bwa Kongo. Nyuma yaho Emiri wa Katari ahuje Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda na Perezida Tshisekedi wa Kongo, ubungubu noneho M23 nayo yemeje yuko yatumiwe i Doha muri Katari mu biganiro bigamije kuyihuza n'ubutegetsi bwa Kongo. Amakuru aravuga yuko igihugu cya Katari kirimo gukora ibishoboka byose kugira ngo gihuze M23 n'ubutegetsi bwa Kongo. Ni nyuma y'ibiganiro bivugwa yuko byatanze umusaruro ukomeye cyane, byahuje ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi bahuye imbonankubone imbere ya Emiri wa Katari. Amakuru rero akavuga yuko bemeranijwe ku ngingo zikomeye cyane zigamije kugarura umwuka mwiza hagati y'u Rwanda na Kongo. Kuri iyi nshuro rero M23 nayo igiye kwerekeza muri Katari, ndetse amakuru aremeza yuko Tshisekedi yabagiye kuva ku izima akemera kuganira n'inyeshyamba za M23. Gusa irya nino mu bimenyesha amakuru Tshisekedi akomeje kuvuga yuko atazigera aganira na M23. Abihwezi vya politike bakavuga yuko Tshisekedi arimo kurangaza ndetse no kuyobya abakongomani, abereka ko rwose atazaganira na M23 nk'uko yagiye abivuga kenshi. Ariko ngo mu buryo bwemewe kandi mu buryo bwa politike Tshisekedi yamaze kwemera ibiganiro na zino nyeshyamba. Amakuru yizewe atugeraho yemeza ko ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasabye ubutegetsi bwa Kongo kuganira na M23, ndetse igihugu cya Katari kikaba gikomeje gukora ibishoboka byose ngo kirebe ko cyahuza izi mpande zishyamiranye muri Kongo. Mu yandi makuru kandi nuko Tshisekedi akomeje kwikoma igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi akomeje gusaba abategetsi muri Afurika ko bamufasha ngo akarwanya igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21 Tshisekedi yari yagiye mu gihugu cya Namibia mu kurahira kwa perezida wa Namibia. Amakuru atugeraho akemeza yuko Tshisekedi yongeye kwikoma igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba yarasabye abakuru b'ibihugu bari bitabiriye uriya muhango ko bamufasha maze akarwanya M23, ndetse n'igihugu cy'u Rwanda akomeje gushinja yuko aricyo gifasha inyeshyamba za M23. Tshisekedi rwose akomeje guhishura imigambi yiwe, akomeje kuvuga yuko azakora ibishoboka byose agatera igihugu cy'u Rwanda, ndetse akomeje gufasha inyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje gutanga intwaro muri FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.
Kisekedi rero irya nino muri Afurika ndetse mu Burayi na Amerika akomeje gusaba ibihugu by'amahanga ko byamushyigikira mu mugambi wiwe wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.